Aburahamu Imana yaramusezeranije, iramusezeranya, iramubwira yuko izomubwira sekuruza w'amahanga menshi. Haleluya. Aburahamu arasaza ashikana imyaka 100, umutamakazi we Sara afite imyaka 90, ariko yagumanye ko kwizera avuga ngo Imana yambwiye. Jewe ndibuka kera nkikizwa, hari umukozi w'Imana yigeze kumbwira ngo uzoba umuvugabutumwa. Yewe naramutwenze bashaho, naramutwenze ndavuga nti uyu muntu kweri. Bakunzi bahori CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Mana data rugira byose uri mu ijuru, Mana imbabazi n'imbaraga, ndaguhaye icubahiro n'ishimwe bikubereye kuri uyu munsi mwiza, umunsi udasa n'iyindi minsi, kuko uyu munsi ntibigeze kubaho kandi ntuzokongera kubaho kundi. Nejerejwe Mwami Imana nuko ngiye kuganira ijambo ryawe na bene data, none ndasenze ngo unyemerere mpemu yera uzubane nanje, ndongore kugira ngo inyota abantu bafise n'inzara bafise niwe uyizi, kandi gikwiye kugaburirwa niwe ukizi. Hama uhezagire akanwa kanje kugira ngo ijambo ryose mvuga ribe irirongowe nawe, ntihagire ico nigenera, ariko ibyo mvuga byose mpemu yera ndakwihaye wese. Ngwino nkoresha ivyo ugomba kandi ugirire neza na bene data bose. Mana ijambo rya data bareke kugira irisanzwe, ariko ijambo ry'Imana n'umutuvura n'ubushobozi, kandi niryo rimurikira ibirenge vyacu kandi bikadukomeza bikadutoza n'indore nziza. Mana ndagushimiye kandi ndakuninahaje kuvyemeye kubidukorera, hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu, amen amen. Uyu munsi ndashaka tuganire ukwizera icarico. Haleluya. Ukwizera niki? Kuko uyu munsi ari aho tuvuga ngo turizera, ugasanga umuntu asara kugira ndizeye, ariko waraba ugasanga vy'ukuri ukwizera ntako. Haleluya. Reka turabe ukwizera icarico, turaba bizeye uko bifashe kugira natwe vy'ukuri tubigireko. Haleluya. Kuko nkunda kubivuga iyi Bibiliya, aba bantu bose tubona banditswe ngahaye bakoreshejwe bikomeye nibishinga ntaye kugira ngo natwe tubigane. Haleluya. Tubigane kuko nabo bara abantu nkatwe ariko bashobojwe bikomeye. Reka rero dusome mu Baheburayo igice ca 11, turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 3. Haravuga ngo ukwizera niko nukumenya gose ibyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Icatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bagufise. Ukwizera niko kutumenyesha yuko isi yaremwe n'ijambo ry'Imana, nico catumye ibiboneka bitaremwe biseruka. Amen. Murumvise yuko definition kwizera ngo nukumenya neza udakekeranya, nukumenya neza udakekeranya ko ngo nukumenya gose ibyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba. Haleluya. Imana niyo yarakuvuze kwisezerano ukarimenya, ukamenya neza, ntukekeranye ko icyo Imana yavuze kitazoba. Haleluya. Urumva nukumenya neza ngo udakekeranye ukabyizera. Hinge nkubwire, Imana mu kurema isi yarayiyumviriye mu vyiyumviro vyayo, hanyuma iyishitsa kumugaragara ko yamaze kuyiyumvira. Kandi ingenda guhe n'akarorero, urabe ingene burya umuntu wese afise akantu kukwizera, mugabo ibintu vy'Imana bikatugora. Urabona umuntu arashobora guhaguruka akavuga ngo jewe ndagiye kurangura, kandi ukagenda kurangura ufise assurance ijana kujana kuzoronka abakiriya. Nuko nukwizera. Cyangwa ugasanga umuntu agomba kubaka inzu, arabanza akayishushanya, akayiyumvira mu vyiyumviro vyiwe, hanyuma akayishira kuri market, inzu akazoja kuyubaka, ariko yaramaze kuyiyumvira akayibona akabona ko iyo nzu ashobora kuyubaka. Nukwizera rero niko bimeze. Niba Imana yaravuze ikintu kuri wewe, kireme muri wewe, ucizera udakekeranya kwico kintu kizoba. Haleluya.
haleluya, ukizere kandi ucature, wature wizigiye ko ivy'Imana yavuze izobishitsa. Haleluya. Ngaha ijambo ry'Imana ryavuze ngo ukwizera niko kwatumye Abeli aha ikimazi kiruta ica Kayini, niko kwamumenyesheje gushingirwa intahe kwari umugororotsi, hamwe Imana yashingira intahe amashikanwa yiwe yuko ari meza, kandi niko kwatumye nube akivuga naho yapfuye. Abeli yarizeye, aravuga ati jewe ikimazi ngomba gutanga, ndatanga ikimazi, kandi gituma Abeli ikimazi ciwe cemewe kigashimwa n'Imana nuko yatanze ikimazi c'amaraso. Haleluya. Yatanze ikimazi c'amaraso y'iki gikoko, atanga ikimazi, hanyuma Imana ibona ihishurirwa ribaye muri Abeli. Abeli yagize ihishurirwa rikomeye, yahishuriwe Kristo atarabaho. Haleluya. Yahishuriwe Kristo atarabaho, iki gikoko kiamena amaraso, hama Imana igira iki? Imana inezerererwa ikimazi ciwe. Haleluya. Yagize ihishurirwa. Rero hariho n'abandi benshi bagize ukwizera, bituma Imana ibashitsako ivyo yabasezeranije, kandi batabibona, ndetse babironka no mu gihe kitari kinakwiriye. Turavye nk'umuntu nka Aburahamu, Imana yaramusezeranije, iramusezeranya, iramubwira yuko izomugira sekuruza w'amahanga menshi. Haleluya. Aburahamu arasaza, ashikana imyaka 100, umutamakazi wiwe Sara afite imyaka 90, ariko yagumanye ko kwizera, avuga ngo Imana yambwiye itegerezwa kubishitsa. Haleluya. Nguko Imana ukwizera ishaka. Aburahamu yongera yizera Imana, Imana imuhagurutsa iwabo. Haleluya. Imuhagurutsi wabo, agenda mu gihugu atazi, ariko yizera Imana, aravuga ngo Imana impagurukije ntishobora kunta mu gahinga. Ntiyarazi yaroye, ariko yizera Imana. Nguko urugezo rwo kwizera Imana dushaka. Haleluya. Kwizera utabonye. Abantu b'uyu munsi dushaka kwizera ibintu twabonye. Haleluya. Ariko iyo wizeye ibintu ubona, ntuba wizeye nukwizera ivyo utabona, kandi umutima wawe ukakwemeza yuko ivyo bitaboneka uzobibona. Haleluya. Kuko yabivuze ari iki? Yabivuze niyo kwizerwa. Rero Aburahamu turabandanya turaba ukuntu yizigiye Imana. Umwana amuronse mu zabukuru, kandi subi inyuma gatoya. Aburahamu ingene ubona ko yizeye Imana, kera yitwa Aburahamu, Sara nawe yitwa Sarayi. Urumva, ariko barahindura amazina kubera ukwizera. Aburahamu yita Aburahamu ahinduka Aburahamu, Sarayi ahinduka Sara, sekuruza w'amahanga. Aburahamu nico birivuga. Sara nawe ni inakuruza w'amahanga. Ivyo aya mazina bayitanye atanindira akoroka. Haleluya. Kubera iki? Kubera kwizera. Rero Aburahamu yizeye ivyo atabonye, ariko yumvise ijwi ry'Imana, hanyuma yizera Imana, kandi Imana igira iki? Imukorera igitangaza. Amaze kuronka n'umwana, Imana iramumusaba. Haleluya. Imana iramumusaba, iramubwira ati mpa Isaka, kugira vy'ukuri arabe, Imana irabe ko Aburahamu acizeye Imana. Haleluya. Aramubwira ati mpuyu mwana kwikimazi. Aburahamu aramutanga. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo yarazi neza ko Imana yamubwiye ko ari sekuruza w'amahanga, naho Isaka yomwica, yarazi ko Imana ishobora kumuzura. Murumva uko kwizera? Mana, ndagusabye ndugirize ukwizera. Udugirize ukwizera bene data bose bazokumvira ijambo, abahora bakekeranya amasezerano y'Imana, bizere ko iyabivuze niyo kwizerwa no kubikora izobikora. Haleluya. Imana yacu ntiva mu masezerano, ariko igituma amasezerano kenshi atadushikako nuko tuva mu masezerano twebwe. Imana yoyo ntiva mu masezerano. Haleluya. Aburahamu yari yaranywanye n'Imana, yari yaramenye Imana, yari yaramenye gukora kw'Imana. Ngo hanyuma aragenda arafata umwana, aramujana kumutanga kw'ikimazi. Ashitse ngo neza arakora igicaniro, arashira kwinkwi, umuriro, imbugita, ngo ayidugije. Haleluya. Ngo aja yumvijwe, ngo Aburahamu, ngo reka umwana wawe. Haleluya. Ngo hindukira urabe intama. Amen. Aburahamu
yagize ukwizera avuga ati iyamumpaye mu busaza bitari bikinashoboka niyishobora no kumuzura kandi ntiyombwira ngo nzoba sekuruza w'amahanga kandi bivuye mu nda ya Sara hamwe Imana ireke kubikora. Bantu b'Imana dusubire twirabe umwe wese yimvire na jewe iri jambo rinshize ku munzani mbega by'ukuri ndafise ukwizera gukwiye, ndafise ukwizera gukwiye, ndizera ko ivy'Imana yambwiye sindabikekeranye canke nawe uri kurabikekeranye ariko ukaba uri kurakekeranye ndakwinginze hindura. Haleluya. Iyo bivuze niyo kwizerwa no kubikora izobikora. Jewe ndibuka kera nkikizwa hari umukozi w'Imana yigeze kumbwira ngo uzoba umuvugabutumwa. Yewe naramutwenze bashaho naramutwenze ndavuga nti uyu muntu kweri aravangiwe ngira nicyo ashaka ndamu narumvise ndamugaye gose ndavuga ntasha abantu babakizwa api kweri nta vyabo ariko murabona ko Imana naho icyo gihe ntari ndavyizeye murabona ko uyu munsi ndiko ndavuga ubutumwa. Rero Imana niyo kwizerwa, Imana ntibesha ibyo bizura bikora. Ndakwinginze uhagaraye kuko Imana yavuze ucizera ugumucizigirwa umucatura uvuga ngo Mana ndagushima ko wasezeranije ibi nibi ndagushimira. Umva ico nyene usengera ico nyene yakubwiye watura uvuga ngo ndagushima ko bije byihuse ndagushima Mwami Imana kubishikije we ntubeshe we uri umwizigirwa ugumuvyatura nta kabuza bizoshika. Imana yo mwijuru rero ibampera umugisha mugira umunsi mwiza. Imana data rugira byose uri mwijuru ndagushima kandi ndakuninahaza. Uri Imana itabesha, uri Imana ivuze ikora kandi gashitsi isezerano ryayo. We ntuhindurwa n'ibihe kuko uko ari urejo ni kuri n'uyu munsi ni kuri Imana. Ndakwinginga ngo umuntu wese yumvi azokumvira ijambo yari yaravuye mu vyizerwa kabita kabivamo agaruke kuko we ntubesha. Wowe umwiyobora umutabazi mwiza, wewe nta na rimwe Mwami Imana unanigwa. Okay, umwana w'umuntu yonanigwa ariko we ntunanigwa. Nico gituma mukunzi mwiza nsengera umuntu wese ngo akomeze ukwizera kugira ngo adashike mu byo wamugeneye. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje icubahiro ishimwe bibi vyawe nkaba ndabisenze ndavyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.